tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Inama nshingamateka y'u Burundi yarayemeje 100% integuro y'itegeko irimwo ingingo zivanaho igihano c'umunyororo ku bamenyesha makuru, guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha makuru umuntu atarinze gufungwa. Aha twovuga nk'ibitutsi, kudodobereza umuntu, gutyoza, kubesha n'ibindi. Uni Leokadi Ndayisaba, umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru mu Burundi. Mu y'ubutungane, amashirahamwe yigenga 6 yo mu gihugu c'u Burundi yitwariye u Rwanda yagiriza uruhara mu bitero vyahitanye abasivile 200 mu mwaka uheze. Navyo twabibateguriye, tunabafitiye n'ikiganiro Amerikana. Musangwa ikaze. Reka ariko imbere kuja kuri ayo makuru yose nce ku masonga, banze mpe ikaze mugenzanje Ejo ni Mukankusi abashikirize amakuru agezweho ijyanino kw'isi. Umuyobozi w'ingabo z'amahoro za ONU ejo kwa kabiri yahamagariye Sudani y'Epfo gukura ingabo zayo mu gice kimaranirwa cya Abyei, aburira ko kuba zihari bishobora kongera umwuka mubi mu karere ko hafi y'umupaka gakize kuri peteroli. Aha kandi Sudani nayo ivuga ko ari ahayo. Jean-Pierre Lacroix yabwiye inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ati: dufite impungenge nyinshi zijyanye no kuba ingabo za Sudani y'Epfo ziri Abyei guhera mu kwa 10 kwa 2022. Yongeyeho ko mu kwezi kwa gatatu no mu kwa kane gushize abandi basirikare boherejweyo. Uku kuburira ku bijyanye n'abo basirikare bishobora gukongeza umwuka mubi mu karere kari gasanzwemo amacakubiri hashingiye kuri politiki. Lacroix avuga ko Sudani y'Epfo igomba gukura mu karere ka Abyei abakozi bose bashinzwe umutekano vuba bishoboka. Ubwo butaka buramaranirwa kuva amajyepfo ahawe ubwigenge na Sudani mu 2011, ubwo akarere ka Abyei kashyizwe mu maboko ya ONU ngo abe ari ikarinda. Abasirikare b'amahoro 1000 boherejwe mu karere, kandi umurimo wabo urimo kubangamirwa n'ingabo za Sudani y'Epfo nk'uko Lacroix abivuga. Uyu muyobozi avuga ko Juba nayo irimo kurenga ku masezerano yo mu 2011 yatumye Abyei iba igice kitarangwa abasirikare. Urugomo rukunze kuboneka Abyei, aho abantu 54 bishwe mu cyumweru kimwe cyonyine mu ntangiriro z'uyu mwaka, barimo n'abasirikare b'amahoro ba ONU 2. Israeli ejo yavuze ko hakiri ibyo itari yumvikanaho n'umutwe wa Hamas ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo imirwano ihagarare. Hamas ku wa mbere yari yavuze ko yemeye amasezerano yo guhagarika imirwano, kandi hari amakuru yavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yijeje ko imirwano itazasubukurwa. Cyakora Israeli irimo kohereza intumwa i Cairo mu bindi biganiro byo kunonosora amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo Israeli bikoze umunsi umwe nyuma y'uko Hamas itangaje ku buryo butunguranye ko yemeye ibyo Misiri yasabye bijyanye no guhagarika imirwano Israeli yari yaremeye. Ariko ejo kuwa kabiri abayobozi ba Israeli bavuze ko ingingo Hamas yemeye atari zimwe n'izikubiye mu byo Misiri yari yasabye ku ikubitiro, kandi ko ibyo Hamas isaba ko bihindurwa bituma bitashoboka ko Israeli ibyemera. Abayobozi ba Israeli bavuze ko mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano yabonaga ko abantu 33 bagizwe ingwate, ni ukuvuga abagore, abageze mu zabukuru n'abarwayi bazarekurwa, maze imirwano igahagarara mu gihe cy'ibyumweru 6, noneho imfungwa z'abanyepalestina 100 zikarekurwa. Nyamara ubu Hamas iravuga ko bamwe muri abo 33 bashoboraga kurekurwa bapfuye. Haracyari n'ibibazo bijyanye n'igihe bazarekurirwa n'umubare w'imfungwa z'abanyepalestina bashobora kurekurwa kuri buri muntu wagizwe ingwate uzaba arekuwe. Brigadier General Israel Ziv, wahoze ari umugaba w'ingabo mu ntara ya Gaza, avuga ko ikibanze kuri Israeli ari uko abagizwe ingwate bagomba gutahukanwa iwabo. Radiyo Ijwi rya Amerika ejo kuwa kabiri abatabazi barimo kwihutira gukura abantu aho bari bafatiwe mu myuzure mu mpande zose za leta ya Rio Grande do Sul mu majyepfo ya Brazil, ahavugwaga abantu 90 bari bamaze guhitanwa n'iyo myuzure, kandi abarusimbutse bakeneye ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ibanze. Mu nkengero z'umujyi wa Eldorado do Sul, mu birometero 17 uvuye mu murwa mukuru w'igihugu Porto Alegre, abantu bavuye mu ngo zabo baryamye ku mihanda kandi babwiye Reuters ko bashonje. Imiryango yagendaga n'amaguru batwaye utwo babashije gushyira mu bikapu bahetse, abandi babisunika mu tugare twifashishwa mu guhaha. Urugero ni umusore wavuze ko yitwa Ricardo Junior, wagize ati:
tumaze iminsi 3 nta biribwa kandi icyo dufite ni aka karingiti gusa. Ndi kumwe n'abantu ntanazi, sinzi aho umuryango wanjye uri. Imyuzure yabangamiye ibikorwa by'ubutabazi, aho abantu 100 bagikeneye ababakuraho bari n'utwato cyangwa se kajugujugu mu mazu yangiritse. Utwato duto ejo twazengurutse mu mujyi wuzuye amazi hashakishwa abarusimbutse. Ikigo cya leta gishinzwe kurinda abasivili ejo kuwa kabiri cyavuze ko umubare w'abapfuye wari wageze kuri 90, ko impfu z'abantu 4 zarimo gukorwaho iperereza, mu gihe abantu 131 bari baburiwe irengero, abandi 155 badafite aho begeka umusaya. Imvura nyinshi yatangiye kugwa mu cyumweru gishize yatumye inzuzi zuzura, imijyi irarengerwa, imihanda irangirika hamwe n'ibiraro. I Porto Alegre, umujyi utuwe na 1,300,000 ku ruzi rwa Guaiba, imihanda yari yarengewe n'amazi. Abantu hafi 500,000 nta muriro w'amashanyarazi bafite muri uwo mujyi no mu yindi byegeranye, mu gihe amasosiyete awutanga yawufunze ku mpamvu z'umutekano mu bice byahuye n'imyuzure. Ubutaliyani ejo kuwa kabiri bwavuze ko indege zikoreshwa n'imiryango y'ubutabazi mu gushaka amato harimo abimukira afite ibibazo mu nyanja atazongera kubasha kuzihagurutsa ku bibuga by'indege mu birwa bya Sicily, Pantelleria na Lampedusa byegereye aho amato atwara abo bimukira anyura. Icyo cyemezo cyatangajwe n'ubuyobozi bushinzwe iby'indege bw'Ubutaliyani ENAC kizatuma imiryango itari ya leta nka Sea-Watch itoroherwa na gato mu bijyanye no gukoresha utudege duto ngo izenguruke hejuru y'igice cyo hagati cy'inyanja ya Mediterane zireba ubwato bukeneye ubutabazi. Sea-Watch yagize iti, iki ni igikorwa cy'ubugwari gisa n'urwenya ku bantu bafata imiryango itagengwa na leta nk'abanyarugomo muri propaganda ya politiki. Mu itangazo ryayo ku rubuga X yongeyeho ko iteganya gufata ikirere mu rwego rwo gufasha abimukira baba bari mu mazi abira. Mu nyandiko, ENAC yavuze ko indege zitizewe zari umutwaro ku itsinda ry'igihugu rishinzwe ubutabazi kandi ko zashoboraga guteza umutekano muke ko bimukira badafite ibyangombwa. Indege z'iyo miryango itagengwa na leta zibona buri gihe amato ari mu kaga, zikohereza abatabazi aho ayo mato abaherereye. Iyo miryango yanatanze amakuru y'urugomo abo bimukira bakorerwa n'abashinzwe inkombe ba Libya bahabwa amafaranga n'Uburayi ngo babuze abo bimukira kwambuka inyanja. Sea-Watch yavuze ko itangazo rya ENAC ryari rigamije kubuza isi kubona ibiba birimo kuba. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yatsinze amatora yo mu 2022 yizeza kuzahagurukira abimukira bahagera bava muri Afurika. Kuva icyo gihe guverinoma ye yakoze ku buryo amato y'imiryango y'ubutabazi bitayorohera gukorera muri Mediterane. Hatanzwe umubare ntarengwa w'abatabarwa bugomba gutwara, bituma ubwato bugomba kuzenguruka kugira ngo bugeze abimukira ku nkombe. Uyu mutegarugori Meloni yanakoranye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu kumvisha Libya na Tunisia ko bigomba kugabanya umuvuduko w'abimukira bahanyura. Guverinoma y'Ubutaliyani ivuga ko izo ngamba zikora ko n'ikimenyimenyi byagabanyije umubare w'abarohamira muri izo ngendo zikurura amakuba. Kugeza ubu muri uyu mwaka amato 17,609 y'abimukira niyo yageze mu Butaliyani, ugereranije n'44,688 yahageze mu gihe kimwe mu mwaka wa 2023 nk'uko imibare yatangajwe n'abayobozi ibigaragaza. Ejo ni Mukankusi, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu tuyahere mu vy'ubutungane. Mu gihugu c'u Burundi, amashirahamwe yigenga 6 yitwariye u Rwanda muri sentare y'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko ivyo bihugu bisangiye. Ayo mashirahamwe yagiriza u Rwanda uruhara mu gitero avuga ko umuhari w'abarwanyi Red Tabara bakoze mu Gatumba mu mpera z'umwaka uheze kigahitana abasivile 200. Umenyesha amakuru Pierre Claver niyo nkuru abandanye no nkuru. Amashirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Foricone F, Akopa Burundi, Ligue Izere Ntiwihebure, ONLCT Weton Frere, Piske Burundi n'irindi ryitwa Abana Bacu mu mfunyapfunyo ABA. Ikirego cashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa 4 guheze. Urwandiko rw'ikirego Ijwi rya Amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashirahamwe 6 yitwaye kuko kubwayo igihugu c'u Rwanda cawunyanze amasezerano agenga uwo muryango mu vyerekeye umutekano.
ayo mashirahamwe afatira ku gitero umugwi Rede Tabara uregwa ko wakoze mu Gatumba mu kwezi kw'icumi umwaka uheze kigahitana abantu barenga 200. Mu kirego cayo ayo mashirahamwe ashimangira ko u Rwanda aribwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi Rede Tabara wemanze ico gitero. Kw'izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Foricone F rimwe muri ayo mashirahamwe yasiguriye Ijwi ry'Amerika imvo y'ikirego. Iyo bihugu biri muri EAC birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga, ntivyategezwa rero hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abenegihugu mu kindi gihugu batekanye. Byo mukamuzi ko bija muri vya vyaha ndengerabutungane bimwe twita crime contre l'humanité, bitegezwa kubana neza, bikabana vyisunza amategeko, bikabana vyubahiriza agatakazi na muntu. Ijwi ry'Amerika ryamubajije niba ayo mashirahamwe yarakoze amatohoza yimbitse, nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indishi y'akababaro abacitse kw'icumu muri ico gitero zigera ku miliyaridi 3 z'amadolari y'Amerika na yarenga miliyaridi 900 vy'amarundi. Amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u Rwanda. Sentare tafise ibyo twayisabye na cane cane guca amande u Rwanda no kugwihaniza. Tafise ibyemezo bitari bike twashikirije sentare, twaza ko rero sentare izoheze kabikorera ko kugira ishobore guca urubanza ruha iteka kiremwa muntu. Ijwi ry'Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu c'u Rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izosasira. Urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nikora Ntarugera, umuhanuzi mu biro vy'umushikizamanza mukuru wa Repubulika y'u Rwanda aburanira leta y'u Rwanda mu manza muri iyo sentare. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko umuhari Rede Tabara wakoze igitero ku Burundi atawuhuriye n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere Mukurarinda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko ico kirego atabwo bagiteye leta avugira. Ubundi ujya mu rukiko nka ruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu. Deja aho ngaho harimo ikibazo ko dufite inyandiko perezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko Rede Tabara iba muri Kongo. Iyo yonyine n'uwayihera avoka hano batigiye bati tugwikira ko abantu byo kuburana ruriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho bareze iyo nyandiko bayibirindura bati. Umuhari Rede Tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye Ijwi ry'Amerika ko izo manza ataco zibabwiye. Abo bagwanyi bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vy'abo bishe. Patrick Nahimana avugira uwo muhari. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokorwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare, yahabwa amategeko n'abo mw'iperereza. Byumvikana ko utobugizwe n'abarundi gusa, dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu. Ingingo ya 27 na 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo muryango. Yamara umushingwamanza Dieudonné Bashirarishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye Ijwi ry'Amerika ko izo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi ataho yegamiye. Wewe hari vyadashira ko amakenga atari leta yoba iri kwiyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu bo mu Burundi boba bariko baritwara kandi ari leta iri kurabikora. Umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwarirwa ubwa mbere n'ishirahamwe ryo mu Burundi cari kuba igihugu ikihe? Cari gushobora kuba igihugu c'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye. Ni ukuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe. Hanyuma ikindi gihugu umuntu yoshobora kwibaza ni igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo, igihugu ca Kongo gihana urubibe na Gatumba. Leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane ku bwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, aho bwasohora imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari Rede Tabara. Imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose ico gihugu gihana n'u Rwanda, igihugu Uburundi bwagiriza gufasha umuhari Rede Tabara. Yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya leta y'u Burundi. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.
ijwi ry'Amerika tugume mu Burundi. Integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru muri ico gihugu yaraye yemejwe 100% n'abashingamateka 112 b'u Burundi. Muri iyo nteguro y'itegeko aho yuko abamenyesha amakuru bakoze amakosa y'umwuga bapfungwa bazora bacibwa ihadabu. Ibindi kuri no nkuru na Desire Hatungimana. Integuro y'ibwirizwa rimaze igihe kinini idahinyanyuwe, no munsi rero abashinga amateka murehenyo kandi muyemeje 100%. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leokadinda Ndacayisaba yasiguriye abashinga amateka ibikuru bikuru biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa ahanini rije kugira rijane n'ibihe igihugu kigezemwo, aho gitegerezwa kugira hamwe n'ibindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru umuntu atarinze gufungwa. Aha twovuga nk'ibitutsi, kudodobereza umuntu, gutyoza, kubesha n'ibindi. Umushinga amateka Jean Claude Kwizera wewe abona ko ikibazo c'abamenyesha amakuru atamuti gitorewe, kuko asanga mu Burundi hari abahanwa bivanye nuko ivyo bavuze bitahimbaye umutegetsi runaka. Yasabye umushikiranganje umuco ku mpungenge ziwe. Honorable nuko mbona yuko hariho atabwigenge buryo kumenyesha amakuru nkuko bikwiye, kuko turiko turabona abamenyesha amakuru rimwe na rimwe bapfungwa kubera inkuru bashobora kuba batanze. Ivyo rero bikaba vyerekana ko abamenyesha amakuru bashobora kuba hari ico badashika ko mu vyo bakeneye mu vyo dukunda kumva, cyane cyane iyo bavuze amakuru adashimisha bamwe n'abandi bagirizwa ko habaye yatandasikirira harakireteteye. Mbega none ibisati bihe umumenyesha amakuru ategerezwa kwisunga kugira ngo avuge amakuru naye vengo yagirizwa kino cyago dukunda kumva. Umushikiranganje Ndacayisaba yamwishuye muri aya majambo. Aha novuga yuko iri tegeko rije rifasha, navuze ko rije rifasha kuri kategori y'ibihano bizohabwa umujournaliste ku bintu kanaka. Mugabo Solane exclupa ko akoze ayandi makosa bizohanwa n'ibindi, no kuvuga n'ayandi mategeko yarahasanzwe. Alain Majesté Barenga umumenyesha amakuru yakora ibimenyesha amakuru bitandukanye haba ivyandika canke amaradiyo, arashima iyo ntambwe. Amenyesha ariko ko mu gihe urwego rujejwe kugenzura ibimenyesha amakuru uko bikora CNC rugizwe n'abanyepolitike, ishigwa mu ngiro ry'ivyemejwe rizogorana cane. Ni itegeko abantu bari barindiranye igishika, kuko twari twamye dusaba ko umumenyesha amakuru atohanishwa igihano c'umunyororo kuva kera. Yego riragiyeho, hasigaye ko rija mu ngiro, kuko ikibabaje nuko amategeko mu Burundi ariho meza mugabo ntaja mu ngiro. Itegeko bemeje 100% ubwa mbere, reka twindirizo je mu ngiro. Mugabo ico nzi cyo nko muri Afrika no mu Burundi wacu amategeko ariho meza mugabo ntaja mu ngiro. Mu runani rw'abamenyesha amakuru IBG barashimiye ntambwe igisata cyo kumenyesha amakuru kigeze ko. Alexandre Niyunge ko arongoye IBG akabona ariko ko hakiri vyinshi byo gukosora. Ivyo ni ibintu vyiza cane, ni ibintu twasavye kuva kera, twaharaniye kuva kera. Nuvuga mbere ni hari habayeho no gusubira inyuma, kuko itegeko ryo mu 2003 ryari risanzwe ryemeza iyo ntumbero. Twovuga neza rero yuko uno munsi ni vyiza ko abantu bikubisa gashi kugira ngo koko amategeko ajane n'ibihe tugezemo. Iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe izoca ishikirizwa umukuru w'igihugu kugira ayitereke igikumu ihinduka ibwirizwa. Bishitse mu gihe uno munsi hari abakenyezi babiri bamenyesha amakuru bafunzwe, Floriane Irangabiye na Sandra Muhoza. Amashirahamwe y'abamenyesha amakuru akizera ko bazoca batezurirwa, kuko basanga atakindi bazira atari umwuga wabo. Integuro yemejwe ije guhinyanyura ibwirizwa ry'umwaka 2018. Iryo bwirizwa ryateganya mu kigabane c'8 ingingo ya 76 ko inkuru canke ikiganiro gikozwe ku radio ibibazwa mu gihe habaye amakosa. Umumenyesha amakuru yakoze iyo nkuru canke ico kiganiro n'uwaterereye barakurikiranwa. Ingingo ya 77 nayo ikamenyesha ko ikigo CNC gifise uburenganzira bwo kugabisha canke guhagarika ikarata y'akazi y'umumenyesha amakuru canke uburenganzira bw'ikimenyesha amakuru igihe bigaragaye ko biciye kubiri n'amategeko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Tubandanirize ku kiganiro Amerikana kibashikiriza ivyaranze Amerika mu bihe vyahise, ivyo turimwo n'ibizoza. Ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
mwaramutse neza. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu 1958 perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower yategetse abasirikare kuva mu ishuri ryisumbuye ryitwa Central High School ryo mu mujyi wa Little Rock, umurwa mukuru wa leta ya Arkansas mu majyepfo y'igihugu. Yari yaraboherejeyo kugira ngo bafashe abana b'abirabura kwemerwa muri iryo shuri. Ikaze mu kiganiro Americana. Turi mu mwaka w'1954 nibwo urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwaciye iteka rwemeza ko ivanguramoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga rya Amerika. Icyo gihe abirabura n'abazungu bari bafite amashuri atandukanye, bamwe ukwabo abandi ukwabo. Nta kuvanga byariho, cyane cyane muri leta zo mu majyepfo y'igihugu. Amashuri y'abazungu kandi niyo yabaga afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha y'abirabura. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga kuvanga amoko mu mashuri ya leta ntibyahise byikora. Byabaye urugamba rukomeye. Rwatangiriye bwa mbere mu ishuri ryisumbuye Little Rock Central High School ryari iry'abazungu gusa. Koko rero NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ni ukuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage b'ibara nk'uko abirabura bitwa, yafatanyije n'ababyeyi n'abarezi b'abirabura bagendera ku iteka ry'urukiko rw'ikirenga, bafata icyemezo cyo kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri y'abazungu ku bwinshi. Babanje kubatoranya mu mashuri yisumbuye bari basanzwemo. Bagendeye ku bintu bibiri: amanota meza yo hejuru no kuba batajya basiba na rimwe kujya kwiga. Abana b'abirabura NAACP yandikishije bwa mbere na mbere bari 9, abakobwa 6 n'abahungu 3, yajyanye muri ririya shuri rero rya Little Rock Central High School. Bamenyekanye mu mateka ku izina rya The Little Rock 9. Ishuri ryarabanditse koko, ariko bagiye gutangira ku itariki ya 4 y'ukwa 9 1957 ntibashoboye kwinjira. Guverineri wa leta ya Arkansas yategetse igisirikare cya leta ye, Arkansas National Guard, kugota ishuri. Bafatanyije n'igico cy'imbaga y'abaturage b'abazungu, barabashushubikanyije, babatukagura, babaciragura, basakabaka ko bashobora kubabamba. Abana babashije gusubira imuhira amahoro, ariko bahungabanya cyane. Abanyamakuru babifashe amafoto anyura mu bitangazamakuru bitandukanye. Yakubise inkuba mu gihugu cyose. Amwe muri yo yaje guhabwa igihembo gikomeye cyitiriwe Pulitzer mu 1958. Bimaze kumugeraho, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Dwight David Eisenhower mu iteka Executive Order mu Cyongereza numero 10,730 ryo kuri 23 y'ukwa 9 1957 yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo z'igihugu gusubiza ibintu mu buryo. Yahisemo abasirikare 1,000 bo mu mutwe 101 Airborne Division bazobereye kumanukira mu mitaka, indege zibagezayo mu ijoro rimwe n'umunsi umwe. President Eisenhower yinjije kandi by'agateganyo ingabo za leta ya Arkansas National Guard mu ngabo z'igihugu cyose, bityo abayambuye guverineri ububasha bwose kuri zo, aba ari we wenyine ubwe uzibera umugaba w'ikirenga. Arkansas National Guard icyo gihe yari igizwe n'abasirikare 10,000 bose nk'umutwe w'ingabo umwe rukumbi. President Eisenhower yabategetse kubungabunga amahoro n'umudendezo wa rubanda, guherekeza, kurinda no kurengera abanyeshuri b'abirabura bose mu mashuri y'abazungu muri Arkansas. 9 ba Central High School bo abasirikare babitwariraga mu modokari zabo ziherekejwe imbere n'inyuma n'amajipe yuzuyemo abandi basirikare bafite intwaro. Bukeye yarayasinye ririya teka, President Eisenhower yabwiye ijambo igihugu cyose kuri radio na televiziyo ku itariki ya 24 ukwa 9 1957, asobanura impamvu yamuteye kohereza ingabo z'igihugu. Gukoresha neza ububasha bw'urwego nyubahirizategeko kugira ngo ibyemezo by'urukiko rwo ku rwego rw'igihugu byubahirizwe biba gusa mu bihe bikomeye bidasanzwe.
Biragaragara ko ariko bimeze i Little Rock. Bigomba rero guhabwa igisubizo kirengera abaturage bose n'uburenganzira bwabo bwose bwemewe n'amategeko. Kwigomeka ntibishobora kwemererwa gukuraho ibyemezo by'inkiko zacu. Ijwi rya Amerika, abahanga mu by'amateka, amategeko na politiki bemeza ko icyemezo cya President Eisenhower cyo kohereza ingabo z'igihugu i Little Rock ari kimwe mu mateka cyagize akamaro mu rwego rwa politiki, mu rwego mbonezamubano no mu rwego rw'itegeko nshinga. N'ubwa mbere nyuma y'icyiswe Reconstruction, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakoresheje ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo. Reconstruction ni ukuvuga ibihe byo gusana igihugu yabaye kuva mu 1865 kugera mu 1877 nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu. Amategeko avuga ko ingabo z'igihugu zifite inshingano zo kurengera umutekano wacyo iyo gitewe n'umwanzi uturutse hanze yacyo. Umutekano w'imbere mu gihugu ushinzwe izindi nzego zitandukanye n'ingabo z'igihugu. Kugira ngo rero azikoreshe i Little Rock, President Eisenhower yagendeye ku itegeko nshinga nyine n'itegeko ryo mu 1807 ryitwa Insurrection Act mu Cyongereza, rikumira kwigomeka ku gihugu. Nk'umugaba w'ikirenga rimuha ububasha bwo gukoresha mu bihe bidasanzwe ingabo z'igihugu ku butaka bwacyo no gushyira mu maboko ye abasirikare bo ku rwego rwa leta, National Guard. Ubusanzwe aba bategekwa na guverineri wa leta ye. Washington, ijwi rya Amerika. President Eisenhower yakuyeyo ingabo z'igihugu ku itariki ya 27 ukwa 11 1957. Arkansas National Guard yo yayirekeye muri Central High School ikomeza kuba ari ibungabunga umutekano kugera nayo ayikuyeyo rero ayisubiza mu maboko ya guverineri wa leta ya Arkansas ku itariki ya 8 ukwa 5 1958. Icyemezo cye cyatumye abana b'abirabura biga kandi neza, nubwo bwose bagenzi babo b'abazungu batahwembaga kubanena, kubasuzugura no kubatukagura. Guca ivanguramoko mu mashuri ya leta byatangiriye muri Little Rock Central High School, byaje gukwira igihugu cyose buhoro buhoro, nubwo abahanga bemeza ko n'ubu iri vangura rikiriho. Hagati aho mu 1976 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye irindi teka ruvuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura n'abandi baturage batari abazungu nayo anyuranyije n'amategeko n'itegeko nshinga. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Ndabikebanuye ndabifuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.